kujya babigize ku mwavu niho nawe dushikanye none bavuga bati leta yivemwe niko novuga muri market ijya muri kazoza iduhagarikire gusa twege tuyatake sinzi ko abandi babitahura nukuvuga iyo mbona kazoza leta ikaduhagarikira tukayataka ni muri senka ikivuga iti muri domaine ya espace dufate kuko sinzi ko unabibona igihugu niki yacu twikiri developer igihe kitametse za espace niki twikiri developer igihe kitametse za defense canke santé canke iki bavuga ati muri domaine santé kugira twite abateye imbere tuzuba tugeze ahantu twikorera imiti dufise abahinga mbere baride kuvura bacavuga ati laboratoire abadogiteri turasubventionnye mukore amashure nibiki bigira ayo madécouverte muri santé bacavuga ati muri construction tugomba dufinance hari abahungu mu Burundi bakora imashini Gitega kugira bakora imashini zubaka ziyimba imisozi zicama amatinere nibindi nimugire projet yo kuri diza muze mwashyize kuri technology leta ikivuga ati nzomara diza n'aba konfinye mu laboratoire muze mugeze kuri yo diza dufise ama university avyigisha kandi dufise abahinga babikora gukene mu byo kubaka indege mu byo kubaka amato urana nka dufise Tanganyika irimwe amato y'imbaho umva ni honte sijo leta ivuze ngo bainvestere ngo ni babikore tuzoshika muri 2040 hakiri amato y'imbaho umva ntavuga ngo ni emergence hanyuma kandi leta ivuze ati tuvyikorere nta mera dufise mugabo leta kubera ari ikintu kihambaye bugiye ivuze ati mu myaka kugira 2040 tuzoe dufise amato yahingure mu Burundi n'abahinga barundi bagira école bita génie maritime nk'akarorero hanyuma cyavuga ati génie maritime tubakira amashantier navale bazaroba kamato kurumva no gutara none emergence no kuvuga iki ni hamwe abantu babona ko Tanganyika nyene tuko turayiviva babona ko amabara tuko turaviva ibi biraro tutubura aya mayishangere sivyo bavuga bati leta itanga amasoko ku masosiyete y'abarundi ikavuga ati umva ku by'amasosiyete leta mu gutanga subvention itanga amasoko donc ikashigira amaserike mu kugira ngo ntamenye ibintu ikitanga amasoko ku masosiyete y'abarundi ikavuga ati ubaka ishangere genda urondere umuhinga we Dubai agufasha guca kuri technology muri kaminuza y'Uburundi hashaje gisata capo eshose gituma abarundi tuzogera muri 2040 tutakirondera umuntu adakubaka ibiraro mu Burundi muri nk'ibi by'imiduga ne mu Uganda ntibiga barayikora ibwoko bwose harimo n'intamba n'ibiki byose ikibazo kirihe nuko konfina aba engineer barundi bayigitura mekanisi leta nigire kujya ku mwavu bafate aba bantu aba entrepreneur babaha amasoko ku nguvu wewe ugira plan ya senka yo kuzoba bayiki leta kacibona ati kumbe muri senka no musutera hazana amasoko azoba ariko yagusha service muri Kongo no mu Rwanda na he kandi dufite n'ama university tanga ivyo bintu hanyuma education nisiga imbere bijya bintu bishingiye cyane ku bwenge cyane gusombya ku mahera ibintu by'imbona kazoza bishingiye ku bwenge gusombya ku mahera no kuvuga ibintu byose dushaka kuzoba turi muri 2040 nimba university zitafise ubushobozi bwo kuvyigisha ubu ntibizokunda ndabaramukije mwebwe mwese muri ko mukurikira imbonesha kure y'igihugu ndabaha nikaze muri kino kiganiro biramaze kumenyerwa ko mu gihe cici abarundi baba canke bakorera mu mahanga baza mu karuhuko aha mu gihugu bazanywe no gukurikira imigambi baba baratanguje ahigeze ukirikira rangurwa eka mbere harashizweho n'indwi yahariwe abo barundi baba hanze twita ba diaspora muri kino kiganiro rero twifuje kumenya uruhara rw'abo barundi bari hanze mu mahanga mu iterambere ry'igihugu na cyane cyane ko hari imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 twatumiye umwe mu bagwiza atunga b'abarundi bariko barafasha cyane mu gisata kijanye no kubaka uburaro no kugwiza uburaro David Ntamakuriro arongoye societe BMBC Group ikorera mu gisata c'ubwubatsi nkuko nari mpeje kubivuga. David turabaramukije turabahaye nikaze muri kino kiganiro.
mwaramutse Antoine murakoze ku ikaze mu mpaye. Yego. Murakoze mbega mwo kwidondora abatari babazi. Yego cyane. Bimwe babivuze ivyo njejwe jewe nikora by'inta makuriro hanyuma nkaba ndumiyoza societe BMBC kora hanini ibijanye n'ivyo kubaka ariko ni groupe ubuye irimo n'amahinguriro bagiye turubaka kugira ngo dushobore gukora neza imirimo tujejwe hanyuma rero jewe mu vy'umwuga nkora wanatumye mushirangira kuntuma ko muri ibintu by'aba bijanye n'aba diaspora nkora umwuga wo kubaka nize amashure nkawiga kuri ETM Giheta nkabandaniza kuri Ecole des Travaux Publics Igitega hanyuma nahejeje ku mashure yanje mu byo kubaka nize imyaka 8 ndahereza kuri Ecole des Travaux Publics Igitega muri 2011 hanyuma nca ndiko ndavyiga ivyo bintu ari ndi umufundi kuva nkiri umwana kumatanga kuvyiga nkiri muto hanyuma nkaja ku mashantier waravyiga ukabikora donc bijya twege mu vacances ko twiga kubaka kwaje tuja kandi gukora ivyo bintu hanyuma rero nagiye kumara amashure namaze ari kubana n'ingorane zirimo muri ivyo byo kubaka ku buryo haje amashure kuri Ecole des Travaux Publics inzi ibibazo ngiye gukosora muri societe niho rero naciye muri 2012 itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani nshinga societe yitwa BMBC hanyuma rero ico gihe ari societe imwe ikora ibijanye n'ivyigwa igacikora ibijanye no kubaka no guhanura abantu ugomba kubaka uko urumva niga mu ishuri ndabitahura nkavyiga ndabikora narinze ibintu byose vy'ingorane ushaka mugaca munagirwa ko mutubwira mwido nido icyari cyo societe BMBC group mukatubwira kahise kayo ivyirikira kora. Societe BMBC group rero ni uye cyane kuva muri 2023 societe yarakuze cyane iyo yitwa BMBC ya kera twashinze ngo igira ivyigwa ivyo twashobora ico gihe. BMBC mu majambo yose ni building and multi business company. Naho bitakunda ko ngira societe irimo ibintu vyinshi ico gihe narabona nkiri umwana ko ngize societe yubaka gusa atazofasha abarundi ngire societe yubaka building hanyuma nitwaza turakura ninge mpana mvuga by'amavizo yuko umuntu ashaka kugira imbono n'ibintu bitaraba ko maze kubona ko societe nyinshi zubaka amazu usanga zitikorera urubaho zitikorera irangi zititwarira umuzigo zititangira amakuru zitikorera imodoka ndetse kugira ngo simene nkaziya societe zageze rankoresha zitasha no kwiterana zicuma zafite umusudere reka ndayite multi business uko tuza turakura nzende ndongeramo kimwe ubu rero umva muri 2012 2024 après 12 twaciye tubishikako ikivamo societe 12 ubu irimo societe 12 no kuvuga navuga BMBC construction niyo yubaka bijya bigwate muri ko murabona hirya no hino mu gisagara tuko tubaka amazo mu Burundi ari ngura nk'igihombi hanyuma iyo societe kandi yitwa BMBC construction irimo n'igisata cha bureau d'études ni kuvuga ahantu tugira planification étude niho hakorerwa ivyigwa by'enge migambo mutubona ama miliyaridi menshi kiburaro bwishi binabiri usangira nk'amabarabara ibiraro n'ibindi twarabonye dutse naho nyaziko turakora ino societe je nabona muri 2012 nkiri umukozi w'izindi societe ukabona societe umu entrepreneur akora nka marché mugabo hageze ikintu cya modification kiba mu byo bari barakora ashaka kurondera undi engineer mugirira ko yadefise bureau d'études cyabagani kumbe mu Burundi societe nikwiye kuba itagira bureau d'études rero niwazajya kuri siège wacu dusanga aba engineer bari confine baguma biyumvira societe biyumvira n'abandi barundi batwituye biyumvira mbere n'inzego za leta daje gukoresha ivyigwa by'imigambi yabo iyo societe ya mbere bita BMBC construction societe ya kabiri ndiko mvuga ko nuvuga ziba ari zinini yego societe ya kabiri icyo societe bita BMBC logistics niyo societe mo nikoresha ibikamyo twasanze dushaka kubaka burari igihombi utosha no kuza kwidana container Dar es Salaam iri mutuntu naturiye kandi hagiye dukenera ibintu biva mahanga mu ntango rero twarabona umuntu avuye nk'i Dubai kuzana akantu
kumumenga numu eho kumengo ni yakozwe n'idasanzwe kandi umuntu avuye mu Bushinwa aho avuga ati voilà javuga ati ni ibintu je nize kubaka sinahura ibyo no kwita logistique internationale ncamara umwaka muri 2022 ndiko ndagira ivyigwa by'ukuntu abantu bagurira hanze meze kuyimada nshengura amakamyo azoda aradufasha kuzana imizigo mbere yayidane n'abandi bantu rero hacavamwe societe yitwa BMBC Logistics niyo kandi cigire ibintu no kwita recherche et développement urabona mu byo tukubaka no mu bindi bisata abantu bamuzina inzego barakenera kumenya aho isigeze muri domaine bakoreramo nanye naravye nti sinizobwa dutera imbere rero mu bijanye na isigeze development technology innovation tutamenya aho isigeze ico gitata cha logistique cyo gishiramwo gitata kigira kirondera amakuru rero yibigezeho ibikoresho tugora tubakisha amazu hanyuma societe ikora amarangi BMC Paints hari societe ikora ibijanye n'ama equipment mu nzu ibitanda kugira aba diaspora n'abari dukorera BMC Furniture ikora ibijanye ibitanda amasaro imiryango ibijanye n'ama decor amushira ama television mu mariki impuzu bubati kuko twasanze kera twari bakira inzu mu diaspora agashikara mu hotel kandi twarayihejeje simvuze igihe ibyatanana kuyiheza kuya kwagize commande ku bamenuzie ku basaramara bamwe uduragenda muri atelier mubura catugura amashini rero abikora catugisha abakozi kubikora turadana n'abanyamahanga baza gutanga ubushobozi tudafise ngaha kugira gukora ibintu vyiza cyo bigira BMBC Furniture niyo muboni ko hajya amasaro ministre dushira amazu y'abantu kuburyo umukiriya wacu aje burya shikajyama twagize twarigisha n'abakozi bagira decoration kujya usangana n'ikama mbiri bamushire mu chambre yiwe hanyuma cyagira BMBC workshops rero nayikoresha ivyuma iyi miryango y'ivyuma amasharpante ivyo aluminium kugira ngo amazu tuyikorere twatwize societe kugira ngo nitwikorere gusa natufise akazi keshi mugabo ubu abantu binyuma baraza kugura ivyo bintu ariko ndavuga imiryango n'ibindi muri BMBC kuko twaza BMBC faut que kibe ikintu national il faut que gifise capacité yo kwakira amakomande kugira gishakira amakomande rwo gifise amasociete yigenga hanyuma tubanze kubona dufise amamashini menshi n'imiduga javuga rero none ibintu byose birakorerwa inyuma ya BMBC chatwagira icyo bita BMBC Motors ni societe ije kugira maintenance y'ivyo dukoresha kayikora n'abandi abagaragiste ivyo kuregera amakamyo yagize bahindura ibinabiriya icanga utumashini duto nka canga beto zitsindagira beto kugira ngo kera wasanga imashini itsindagira beto ipfuye cha tuyita iyi imashini papa amazi ipfuye cha tuyita mugo tumaze kuzana kuko numvise hamwe twaka amazi handi twaka hagumye imashini zirafashane cha tugira societe yo kuzikora yo idya maintenance ko musashe tudataraja no gufasha nabandi kuburyo tumaze kubikora ivyo bintu nta mashini tutugira hanyuma amarangi BMC Paints n'ibindi byose bituma vy'ukuri umva sino zivuga na dumane 12 tufite nkuru ntacu bituma dushora kuba isociete itwa BMBC group ifise bikwiye byose kugira kuburyo nk'ibi byo gukora aba diaspora tumaze imyaka 12 dukora 15 mbere hafi ni dusange tumeze nk'abahenda ntitube nkange bagurisha ibyo badafise dusange umuntu haje avuga ati none BMBC none ko inzu nayubatse mugabo mwofashe ibirango ndashikiremo nk'ubu tugeza tumugara uti twagushire nk'ibitanda bizovaraya usubibura ku kazi udoshobituriha nubwo umuntu akubaka inzu amera akamuherana canke akaba yagize dindi engagement ubu tugeza no tumugara uti wewe ko uri umukiriya wacu twakweke y'inzu uzoturiha buhoro buhoro ubishikiremo hanyuma ushitsi bura amezi 3 uco turiha kubujya abantu uzobona abantu bose ko ari foto zamaze kubatse rero ngira nivyo muzomara setete mukuvura twashizemo n'ivyangombwa kubera iki turi groupe iri complet hanyuma iri pre kandi no guha izo service abantu binyuma atara muri BMBC igihe batwituye bagura imiryango bagura ibikoni n'ibindi bintu byose dukora hanini numva umengo kuri BMBC construction muvuga mwibanda cyane kuba barundi baba mu mahanga batwita aba diaspora abarundi bari ngahe ndani mu gihugu bo nabone murakorana urumva misanzwe nk'abarundi bari muri diaspora keshi usanga bakunda muri bya bigwati vyacu biri nk'umutekano
birimwo systeme y'isuku, birimwo systeme ya sécurité, birimwo ibintu byinshi ahantu bazoteramira bazogira inabiriya. Haje usanga nk'akarutu bita diaspora cities, si kubera tudashaka abarundi babibamwe canke batabamwe abo ngaha bene wabo ya ni kwera muri make hari iwabo niko hameze. Babashaka ahantu rero muri ibyo bigwati ibyo bintu bikunda rero baca baza ari benshi kuko usanga 90% z'abaguze hariya muri ibi bigwati ko turubaka birimwo bwabo nababwiye usanga ari abo barundi b'amahanga kubera nibo bakurikirana ibyo bintu bidasanzwe mu yandi makate y'Ubujumbura ataho bisanga dushirango muri ajya ama projet. Sino turafise n'abarundi benshi ngaha ayo makate naha turi za Kinindo nyene za Rohero aho hose tuzuye amashante yacu y'abarundi bari ngaha mugabo nabo kenshi usanga turiko tubakira hehe mu matongo yabo bafise amaparcelle yabo ngaha. Ivyo tukaba dushaka kubikora cyo kumwe kujya kwaje ba diaspora nyene tukaba dushaka kubikora ku makashi amahera bizaniye canke tukaba dushaka no kubikora ku madeni umuntu tukamubakira inzu cyane tukamushiramwe ekipema akedi azore hambere gushaka mu myaka myinshi. Urumva rero muri make kugera kuri ngahe ubu utugeza kuri 20 umuntu mukamu afise nk'ikibanza mukamwubakira agaca bari buhoro buhoro nk'imyaka 20. Ego cyane tukamushiramwo ekipema akadotura myaka ingahe kuko no bintu byinshi yabona nk'inzu bashaka gusanga ekipema inzu bayikifite neza itwara miliyoni 100 canke zirenga. Avuga ati nshiramwe ibitanda nshiramwe ububati nshiramwe abapolice suriye n'ibintu byose tukayimukorera wakazana impuzu yambara gusa akacavuga ati mugabo mera ekipema ko mwanyubakiye inzu ni mu myaka 3 yo kuyariha. Tafite amasirance dukorana mwarabibonye sokare n'izindi ngiye zishobora kuzoza kugira ngo ibya bintu dukoranye na mukiriya nibyo bizana ingorane aca bitangira assurance ntoyi tavuna aca isubira biraze ko azosanga atana kimwe cahiye ishaye twakira amfrashije azije sikari buraya. No kuvuga rero izo service rero nizo abantu baturonderako abarundi bari mu mahanga n'abarundi bari mu gihugu. Mugabo kandi jengi mvuze muri make societe BMBC sinayi kwikora jewe yataba diaspora kubera narabona ko romashe ico nashaka bitari gukunda ataribo. Narakoze muri hotel nkiva ku ishure ahantu nari mu receptioniste ijya hotel Kibunowa. Yego kera umva nkisohoka ishure naravuga neza icongereza rero nije nakira bajya abanyamerika barara kuri ijya hotel bubaka ijya ambassade ya Amerika aha mu Kigobe. Rero ndi kuri reception ufise ordinateur iri connecté narabona rero ukuntu naho narize kubaka mugabo urumva umuntu akora akazi abonye cyo gituma nashikiye abajene nk'akantu mwiro gihe amashure gaca vango je ngo nize droit ngo sindaronka ngo ahantu ngo mburana ngo nize ngo ero vyumva oya je nanize kubaka mugabo nakoze muri hotel kuri reception kubera mu byo babarize ntabura akantu ko tumumenera handi hantu nca gukora rero muri reception. Rero ibyo wabonye uri aho kuri reception nkabona rero ukuntu abarundi benshi nasomene de diaspora yo kuri Pierre Nkurunziza muri 2012 yabere muri Kibono Hotel. Turahura n'abantu benshi nibuka n'amazina bamwe banyugura ubwenge barambwira ati turafise ibibazo nkumva ivugirwaho nkabona amaraporo bagize nabitaze ko ntari benshi. Hanyuma ndi kuri reception nkavugana n'abareserva n'abagiriki bose nkumva afite bya bibazo bitandukanye cangira societe inzi neza ko mfise abakiriya yitwa BMBC. Rero nimba ubuye dukana n'abari ngaha mu gihugu hariho nagudatunga avuga bati nkurikije diaspora city kuntu zitunganijwe je ngoma niyandikisha nze kuri mu bigati byanyu nzeze kuba mahajya kugira ngo nkiyo comfort. Mugabo mu byukuri ide yari yuko abarundi bari mu mahanga service itagira ubujyajya ikwije kuko nayo maze kubona ko bahari. Nico gituma mu myaka itari mike twagiye turakora ibi bya service ara diaspora nimaje kuri Facebook mukandika muti Burundi diaspora muzobona content zacu zogera mu 2012 atarundi muntu yimvira ko abantu ari marisha ikomeye. Umurabona ibintu byose bituruna kuri bo ko ni benshi igihugu cyaciye ku bintu by'intambara abantu benshi barahunga abandi nabo baza kwiga abandi nabo baza bari mu kirayo no kuvuga ego turabaha ama service cyane gose. None ga David ndumva ahari n'aba diaspora bagiye baramenya kandi baramaze turavye ya site yo mu Gahahe bita diaspora city Gahahe nimba zijyanzo zose ari z'abarundi bari mu mahanga babatumye kubakira. Urabona ko ari igikorwa kimaze kugera kure kandi kiboneka. None abo ba diaspora nimba atari banga
mwatoranye gute warabaye hanze urafise bo batuma ko bari hanze bagutora gute nk'uno munsi baza kukubona kuri televiziyo canke ku buhinga ngurukana bumenyi urumva biroroshe kukuronka je simvaja cane kweri ni gake gake kigano ntigicako no munsi mugabo ndazi nejo nzovaja mugabo je ndabigira gake je nurindege gake kubera bwa mbere nasanze igihambaye n'amakuru aho yaronkera hose nabo babibereye mu Rutara Bujumbura avec internet rero jewe aba ba diaspora kuva ico gihe twagira content zo kubereka ukuntu kwa kamazi wabo umwe akampa mwene wabo nkamwubakira undi akampa se wabo nkamwubakira icitwa BMBC abantu babona jewe gusa gushikira kura gushika nk'aba diaspora basiga baza muri BMBC kurondera ama service atajana bakiriye umuntu akubakinza akayiheza ntamuzi akayinjira ntamuzi kirumvikana igira ba société professionnelle ubu rero kubera iki turafise cyane kwita carnet d'adresse nini carnet d'adresse nini cyane none sigurira netugurisha gute amazi y'ama miliyaridi nk'amajana 3 jewe ntapfa cendege nje mu Birigi abarundi bari sivyo muri duza turafise abantu benshi batuzi bahana ibintu dukoze twabakoreye kuko urumva nivyo abanjene n'injeje nyene sivyo ntanameshe nide dayere nukuvuga mugabo kubera service twagiye turabaha hanyuma BMBC kaba yarabaye umuryango ubu abantu gumubone kubira baguma batonze umengana muri banki jewe nashitse nakamwe narungitswe nakana nawe mwaramukoreye tukamugirira nakamwe yaguze zunga hajyari yavuze yambwiye ko ari sawa tukamukorera abantu basharagwira rero kuzigurisha ari twagize ntitugora ahubwo ikibazo dufise ubu nukuntu tworonka amazu gusa ahuye dushaka kuvura amakusha yose kuko n'aba diaspora ntafise uburyo bumwe kuko tubaka amazu y'aba diaspora no kwita bakenutse bashaka amazu ya kijambere cyane rero nkamwe ayo mugira muyubake cyane muri ko muyubaka umva nkuko tubaka muri diaspora city gahahe diaspora city Itenga diaspora city Miroir 1 izo ndiko ndavuga nkizo mpereyeko n'amashanti abantu babamo canke buca bimukirango benshi mugo diaspora city Miroir dejayo kuri aeroport yoyo ari nshasha imaze gusa nyene turi muri demarage d'ailleurs muga hari amazu hafi nka 40 tuko turubaka ari mu buraro bushika hafi nk'ijana no kuvuga abo bantu bose twege twarubatse izina muri abo bantu gushika mwa twadati none David we kutaja kwamamaza iburayi byukora muri Amerika mugabo kabwe none kandi abavyamaza ari abakiriya bacu bari hariya bega nyine abagushorera cyane abakiriya bawe benshi bari ku mugabano wuhe bari mu gihugu iki okay barakoze oye sintinya kubivuga ntihagire umukiriya wacu kuko ntutubwira amazina nta ayo nzo yakubaza ntihagire mu diaspora cyangwa menge igihugu hango sinaga agaciro duha agaciro mu diaspora wese n'abari muri Kongo ujya kongera icyo yatera imbere ari mu intambara je nk'umurundi adanaza ku barundi bari mu mahanga no shaka gutanga ibihugu ukuntu bifise ingufu ntitaye kuri byo n'amakuru avuga ndavye amahera avamo rero no kuvuga twega abarundi batugurira mpereye mu karere harimo Kongo kuva vuba kuva nko myaka 2 jewe ndashaka kwemeza yuko Kongo enjour ishaka igihugu gikomeye iyi waci ndavye abarundi ukuntu ariko atugurira bavayo hanyuma abarundi bari Kongo kuntu babagurira hari abarundi bari muri Kenya ivyo ni bihugu biri nkantagura kuburyo je nshobora gutanga ide ku muntu akeneye kumenya ukuntu mu karere bikomeye fatiye ku barundi biyangaje mu vy'amazo ngahaye byo dudandaza hari nk'abarundi bari muri Zambia muri Mozambique buryo ivyo bihugu biri nk'amahera kurusha namwe bimwe mbere bimwe vyakure hanyuma rero cyo tugenda ibura rero ibura donc ababirigi benshi umva hari kwera hari abarundi benshi baragura amazu menshi mu Faransa mu Bwongereza okibura hose mugage hanyuma ni Australia Canada na Amerika rero ntiyageje gutondeka ni Amerika Australia Canada Iburaya hanyuma agakurikira nka Zambia akakurikira Mozambique na Congo sivyo ibihugu bimwe abantu barimwo za Aziya baratugurira mugabo se kuri yo ritme ivyo bigo mvuze amajambo make bikuru mwishimiye mumaze kurangura nibi bwa mbere jewe urumva umuntu atanguza societe nk'i BMBC group wari wese nkuko mwavyimvira muje kora ngaha kuri radio y'igihugu yego
umuntu harundi kuntu abaho n'umuryango wiwe. Rero bwa mbere ikintu cyambere naranguye ni gushobora kuba kubeshaho umuryango wawe wanje kuko ibintu byose bazokubwira shaka impressione je no mene pas une vie d'impressionner jewe umuntu aje muri famille wanje restaurante umudamu wanje n'abana biwanje arabona ko duteye imbere hanyuma arabona ko la famille y'abavyeyi banje na bene wacu nawe nyene iteye imbere cyo ni cyambere kandi ata muntu twivye kubera twafashe imyaka 15 nzarafata ibihumbi 100 nungutse nkora kagambi sivyo hanyuma ikindi kintu yumva ko ntavuze amazu baje maze gukora kubera amazu ikindi kintu gikomeye ni ukuntu twinspire igihugu jewe nkiri muto mfite imyaka 24 nkazana projet yo gukorana n'aba diaspora ibanki zikayigwanya canke zitayumva bakanga ko dukorana abantu bakavuga ku mbuga ko turi maze kwiraba kuri Facebook imbuga musoni murabi bitwereke byakera bagwe tumwe murabayisikora muri gera mubona mwebwe soje ya Brarudi irana na ku mbuga ivyo ikora nuko atade mufise kazana projet yo kwereka abantu ko umuntu ashaka gukora un projet ku akoreje l'internet ikamotiva igihugu guhera no ku nzego za leta novuga abantu bakatwigira ukuntu umuntu atanga amakuru ivyo akora ukuntu ashaka gutanga service akazisigura ku mbuga rega nyene hari abantu bo muri leta babitura muka yego aba bafise uburyo nk'ubu turamaze gukora amasosiyete nk'iza Brarudi leta ndazi ko hariho n'ikintu mbere cyo hari urwego mbere ntunakubwira navuga muri za nzego zibanga rumaze kutwitara ukarukorera ibintu bimwe bikomeye sivyo kuya tabise ubuhinga cyane muri vya planification etude rero nako mvuga ibintu tumaze gushikako kwinspire igihugu apare yo kugira umuryango watera imbere kwinspire igihugu ubuye abantu bose bavuga ngo diaspora ndavye muri kahise nkasanga batogeyeko hanyuma gutera mu bwenge ama university muri obuha hudi aba engineer jewe nigishije kuntu mu gukogwa ma societe atandukanye hirya no hino huza aba engineer nigishije kuntu mu gukoga muri BMBC sivyo kuko nabitanguye kera hanyuma nabikora kinyamuga ubu unya makaminuza nayo mu mahanga za Kongo araza kusaba message wacu donc igihe bitambe gihugu hanyuma tugendere mu vya amakori societe ikora imigambi y'imiliyoni y'imyenda majana urumva ikore dutanga abakoze ibihumbi urumva ku mishahara inyungu batanga mu gihugu hanyuma kuri aba diaspora rero aribo badatabuja cyane iyumvire ukuntu twafashije abantu bari kwatubwira duti jewe ngo wana beshe bakuri muri Tanzania barahunze baza Amerika za Australia akambwira ati ndavye ukuntu murundi mwene wacu yampemukiye ndavye ukuntu mengereye wacu yampemukiye jewe sinofaswe kubaka mu Burundi bari bagereza Entebbe za Kampala kubakayo za Dar es Salaam bisha tugati jewe ndi kondo bakimo Mombasa kuko ikuntu banyivye wacu no fuma mbi nyambukira n'ubundi ndi nyambukira tugafata abantu bose mu myaka 10 tukegeranya amadolari yabo yose bakaruka mu Burundi sigumwe urumva abantu bagasigara igihugu baza vacances badasiba kuko bahafisa amazu burya umuntu afise ndacakunda mbere na leta yokora ibintu byose bishoboka abarundi benshi yo muri diaspora bashoboka baronka amazi wabo kuko umuntu arusa amazi wabo cyashinga ahantu umuntu afise inza afise umudamu afise umwana acakunda rero urabona atacu hafise hari abantu benshi tuvugana amera nko mu mahanga yega akavuga ati jewe ntanzo ndahafise nta n'umugore namwimukanye mugaba hafise ndadarashikiramo je maze kubona abantu twubakiye amazu yifuza kwa ahantu hahungabana kubera hafise ubutunzi yaramaze imyaka 10 ataza mugaheje kubaka inzu akazu cyadaza shakane kubera hafise inzu umva rite kironka ya madolari mu bundi buryo donc turavye ibintu byose rero tukaraba abakozi dukoresha hafi igihumbi umva mwiterambere atabi igihumbi nawe muri ko murakorana ubunyene babarundi gusa babarundi sivyo babarundi amahera muri BMBC harimo hafi nk'ijana baba permana bafashe nkuko wewe ufashe muri ETNB donke tuvuza tugira ikibe na biriya no kuvuga kara iyo si abakozi bose igihumbi ugwaye ugize accident oya mu vyeke isosiyete zikora ivyo bufundi harimo nk'abajurnalier benshi n'abatemporaire baza kwera chantier yinakigeze kuri etape mugo turafise nk'ijana baba cadre tumenye ukuntu baraye n'abana bavuje kujyanye bigenda BMBC akabijya kayo kugera uno munsi nakaye akantu mwisangije mu Burundi hose aruzuye mugabo nta ninyo mu kino gihugu
ifise societe zipanze nka BMBC kugira zitange service zitadepanze kuri exterieur turi kumwe icambere ko du societe iri complete entreprise kubakira inzu igaca yikorera irangi ryo kwishiramo igaca yisudiriya imiryango cyangwa ikayikorera igaca yikorera igitanda igaca ikora akabati igaca ikora igikoni igaca ikora plafond mu bafundi bari ndani je numva nabwiye ko nakuriye ndumufundi mu masociete ntandi ndayizi kandi biragoye kubaka ntimuzoyibona vuba iyindi bintu imeze nka BMBC no kuvuga rero bwa mbere twe tu societe ya vrai iri complet ndashaka kugana abantu banje nkuko mu gasare nkuko bakavana hamwe inzu twabyo ati myaka 13 c'est compliqué kubishikako ijo ncambere kubera ivyo rero nta muntu ato twitura cya kabiri turi societe professionnelle twebwe rumva nabwiza ko je nateye imbere nitugihanze gusa n'ukuntu tubaho shake juru ubu tuko twimvira ko n'igihugu ahubwo tugisahiriza cyane gishingisha mu mashinga umuntu arabaza ati ko bajya abantu bafite taye nkijya nibanyubakira inzu kagira ingorane ntabirashika BMBC ntizohunga turatandukanye rero n'abafundi baba bakiri bato canke badafise inguvu boshobora gutemaguza kubera kuko cy'umuntu bicaguye nabi batinya ati nshize ko miliyoni 2 ntaho ndazikura turafise ubushobozi bwo gukingira ibintu by'umuntu twakoreye eka mbere noneho tubikorana neza ku buryo nibishika n'amasilance yavuze ati kumazu yubatse na BMBC dukorana kora amazu y'aba diaspora turashaka no kwasira ibintu tutasira kandi mazu kwera baka neza voilà ico ni kintu gikomeye hanyuma urumva navyo byo tubikorera hanyuma ubu turubaka ku accredit ndagusanga mu itongo giwawe nkakubakira inzu dafise amahera akwiye ukazoriha aho ushakiye witonze urumva ico ni kintu kidasanzwe tugashaka no gushira muri yanzu ibintu ukeneye bibindi bigize bisanzwe hanyuma ngiye mu by'imibano turi muri societe nke zubaka ushaka kushira muri zo z'amaraba nizo zasojeye umuntu ashaka gukora mo diza dashomereye nentwe tutari leta sije twege tafise abakozi ubu umwana ari umwana mimi biro 50 gutyo turagira societe ubu muri iyo societe twakoze abo twatanguranye bariko baragura imiduga twigira buhoro ntiduhinda muri imyaka 12 barubatse amazu kubera iki mwaragiye no kuri tele muravugana n'abafundi baca babadamu bakora ikiyede bamaso habwa ati maze guri inka zine kubera iki mu buryo buri special twege umuntu ashaka gukora diza muri societe yubaka arashomereye kwa dufise ama projet akuvura iyo myaka kandi entreprise zikomeye nizo zubaka amabarabara ni contracteur waza kubera baza ati ntituzi ko ibarabara riheze tuzoronka akazi alors tout a été planifié pour durer si ibintu ivyo bintu byose nenda kwitura umukiriya nka BMBC amaze imyaka 15 hanyuma nta rubanza muratumvako mu byo tuma batwizigira yumvire nk'icyo kintu cyo ko atabana twagiriza ibintu by'ubujyajya muri imyaka yose nta rubanza mufise muri sentare hari nani kinyamakuru rugira wumva kivuga ngo BMBC uya tumeze uko naho tworugirwa rubanza nk'ubu nk'akarushitse ubu n'abantu barabitahura imwe byo isinyero yabirimwo mugabo tumeze uko kubera iki experience yatwetse ukuntu dushaka korana n'abantu tutabababaje n'ukuntu twirinda mbere twozibukira abakiriya batadawe n'intumbero nziza BMC Group mu iterambere ry'igihugu uyirabishije kwimbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'ibihumbi 2060 bwa mbere kumbona kazoza igituma tutatembere nuko tutigera tugira imbona kazoza ngo uje mu ngiro mu gihugu igituma ubona byagume vyanka kuva kuri independence bikanka ko dufise ubutare dufise amazi dufise ibiti dufise tuskirifo igituma iterambere ritaje mu gihugu twarabuze imbona kazoza ijya myaka yose ubu rero twayironse ubu rero turayifise je bwa mbere Jonofere Kero Mercier abantu b'icyo cyimvira hanyuma urabashimiye yego cyane hanyuma interano ya BMBC je ndayibonamo muri imbona kazoza sinzi ko ari kubera peut-être ndabirabira kure mengira mu bikoreramo muri manyashaka barabibona mugabo harabuze ikintu cha detail twe dutanga ku bandi sivyo mwana kwe twe ma projet yacu yibi dukora ibyo kubaka byo bigwate mubona turabwa duti tugomba tubake diaspora city yitwa ukuntu kandi nabibutsa kujya migambi tukora ngaha tuko tukora no mahanga mu bindi bihugu mubona kazoza rero jewe inshigikiye cyane izotuma iterambere rishoboka tuhotereramo ikintu cyuko
twayibanye kuva kera tuko tubaka ibigwati kugira ngo ingenzi ziza kubaka iryo terambere dushaka zino hazishikira hari developer hari desa sivyo mugabo je ndabonamwo gap nibaduhe faze yacu y'abahinga baba planificateur tumodelize irya terambere tubereke Bujumbura ukuntu izobisa sivyo dushaka kwerekana kuko je ndabonamwo akazi leta ishatse yoduha akazi muri rya mugambi nkuko akarorero bavuga ati amabaraje azameze uko muri BM dufite bureau d'études avance ishaka kwerekana ukuntu tout ce qui est cité balnéaire tout ce qui est donc par de plage ngaha hazifashe muri iyo myaka kugira vyoriente aba investisseur kuko naho umugambi ari mwiza kujya bawutubwira mugurumva ubuye habuzemo itushe y'amabije plat budget habuze ngo maquette voilà habuze ngo maquette development kigora kubera umwanya wo kuza kubaka ivyo bintu baca abahinga bawufata bariko barabicapura babishushanya rero interano ya BMBC je mbona muri rya development ni bademo akazi dukoremo akazi kico no kwita architecture du projet architecture du projet umugambi tuwanime uko mubona hanyuma muvyerekeye kuco tuzokora natwe ubu kugira ngo imbona kazoza ishikweko harimo kwanza ibi twatanguye byo kubera akarura abandi mu byo kugeza uburaro buri desa bushaka gutuma umuntu ava i Dubai cyangwa muri Kuwait azanya amahera azi ko ashikira muri site nziza cyane atacifise cyo kwamvya i Dubai ivyo bijya bitari nibikunda nkujya umuntu yubatse barabara nibaza ngo nujya dushire mu iduga umuntu afise amafaranga arakenera keshe babakuze benshi bafite 50 arakena ko imodoka yiwe ica ahantu hatagenda hara nico gituma perezida avuga ati tugomba tubaka amarabara kugira ngo iterambere nyaruke natwe rero ubu twaratanguye kubaka ibyo dushoboye ibigwati ama supermarché ama piscine ama mall tuko twavyaka ama projet yacu kugira ngo muri akazoza ishoboke hanyuma ikindi harimo gukuza ino societe ubu nimbiri ko burari igihumbi ishore kubaka ibihumbi vyinshi ishobora kubaka ibihumbi vyinshi hanyuma abarundi beshara nko baba hanyuma ikindi novuga tuko turakora BMBC nkiyo kuyagira inguvu n'umusi numwe zo guteza imbere uburaro n'ibindi bintu bijanye yonyene jewe ndakora nabagenzanje twagize societe kugira ngo na televiziyo mbere tuze turespira abandi bakiri bato nabo baba entrepreneur bashobore kubaka n'ibyo tutubatse kubera igihugu sicana ntagi umuntu azoguhenda ngo yogira inguvu hama giteza imbere donc 12 millions zose z'abarundi zitahagurutse ngo zikore umwe abumesha makuru uwundi arime uwundi agira ama entreprise yubaka indege uwundi yubaka imodoka yubaka imoto yubaka ibintu biriya byose birashoboka iterambere ntirishoboka rero yego nko mu entrepreneur ari muri ibi by'inyubako mwebwe aba entrepreneur privé bakora ibyabo bikorera utwabo iyo mwiyumvira ikintu muca mugikora uraciyumvira ukagipanga kuntu uzogikora hanyuma ukagikora uri kuraraba bavuze bati imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 birashoboka ni kera donc ijambo nakazoza yaba ari ma entrepreneur yayikora afise nkareze uti igihugu gifise ijyari nka senka sivyo senka tugeze senka igihugu cifashe cyamaze gufasha diza giteye imbere sivyo imyaka 10 reka kugira bitahure none ntabwo ngo miracle ngo muri Singapore ngo miracle ngo yo yana hariya usanga Singapore yari ifite utuntu dukeyi basi ifise uko oya naha nakwiye utuntu nko mbona kadoza twokongera mutwe yaba nuko umva sindiko ntora amakosa bayiteguye uko ni iwacu twese ijya mbona kazoza ni yacu nawe irakora ijya irafise possibilité yo muri senka kuranguka iyaba yari entrepreneur ikoresha sinova ngo byo kunda ku gihugu kuko murazi ko wenda gucamo n'amashikiranganje kintu cyo tugira gipase ariko je muri BMBC ndahamagara mon cercle y'abantu batanu nkabibwira nti kugira binyaruke nabonye vyogenda uko rero imonda kazoza nayo niba yori ante muri secteur privé kugira ngo imare muri 5 tubaye pays emergent no kuvuga iki leta nivuga ati
muri iyi domaine dufise imigambi ni kujya kwa payeje batanga ama subvention kujya babigize ku mwavu niho nawe dushikanye none bavuga bati leta yivemwo niko novuga muri market ijya muri kazoza iduhagarikire gusa twege tuyatake sinzi ko abandi babitahura nukuvuga iyo mbona kazoza leta ikaduhagarikira tukayataka ni muri senka ikivuga iti muri domaine ya espace dufate kuko sinzi ko unabibona igihugu niki yacu twikiri developer igihe kitametse za espace niki twikiri developer igihe kitametse za defense canke santé canke iki bavuga ati muri domaine santé kugira twite abatera imbere tuzuba tugeze ahantu twikorera imiti dufise abahinga mbere baride kuvura bacavuga ati laboratoire abadogiteri turasubventionnye mukore amashure nibiki bigira ayo madécouverte muri santé bacavuga ati muri construction tugomba dufinance hari abahungu mu Burundi bakora imashini Gitega kugira bakora imashini zubaka ziyimba imisozi zicama amatinere n'ibindi nimugire projet yo kuri diza muze mwashyize kuri technology leta ikivuga ati nzomara diza n'aba konfinye mu laboratoire muze mugeze kuri yo diza dufise ama university avyigisha kandi dufise abahinga babikora gutene mu byo kubaka indege mu byo kubaka amato urana nka dufise Tanganyika irimwe amato y'imbaho umva ni honte sijo leta ivuze ngo bainvestere ngo ni babikore tuzoshika muri 2040 hakiri amato y'imbaho umva ntavuga ngo ni emergence hanyuma kandi leta ivuze ati tuvyikorere nta mera dufise mugabo leta kubera ari ikintu kihambaye bugiye ivuze ati mu myaka kugira 2040 tuzoye dufise amato yahingure mu Burundi n'abahinga barundi bagira école bita génie maritime nk'akarorero hanyuma cyavuga ati génie maritime tubakira amashantier navale bazaroba kamato kurumva no gutara none emergence no kuvuga iki ni hamwe abantu babona ko Tanganyika nyene tuko turayiviva babona ko amabara tuko turaviva ibi biraro tutubura aya mayishangere sivyo bavuga bati leta itanga amasoko ku masosiyete y'abarundi ikavuga ati umva ku by'amasosiyete leta mu gutanga subvention itanga amasoko donc ikashigira amaserike mu kugira ngo ntamenye ibintu ikitanga amasoko ku masosiyete y'abarundi ikavuga ati ubaka ishangere genda urondere umuhinga we Dubai agufasha guca kuri technology muri kaminuza y'Uburundi hashaje gisata capo eshose gituma abarundi tuzogera muri 2040 tutakirondera umuntu adakubaka ibiraro mu Burundi muri nk'ibi by'imiduga ne mu Uganda ntibiga barayikora ibwoko bwose harimo n'intamba n'ibiki byose ikibazo kirihe nuko konfina aba engineer barundi bayigitura mekanisi leta nigire kujya ku mwavu bafate aba bantu aba entrepreneur babaha amasoko ku nguvu wewe ugira plan ya senka yo kuzoba bayiki leta kacibona ati kumbe muri senka no musutera hazana amasoko azoba ariko yagusha service muri Kongo no mu Rwanda na hehe kandi dufite n'ama university tanga ivyo bintu hanyuma education nisiga imbere bijya bintu bishingiye cyane ku bwenge cyane gusombya ku mahera ibintu by'imbona kazoza bishingiye ku bwenge gusombya ku mahera no kuvuga ibintu byose dushaka kuzoba turi muri 2040 nimba university zitafise ubushobozi bwo kuvyigisha ubu ntibizokunda kuko nta muntu aho undi terambere abahinga atabi wabo ntibikunda urugero abarundi bari hanze bamaze gutahura kuzana gutaha gushinga imigambi ngaha yaba imigambi itandukanye cyane cyane iyo kubaka mu gihugu cy'amavukiro ku barundi bari hanze ingana gute mu majambo make ubwa mbere jema nari runini sivyo kubera ubwa mbere nk'ibi by'amadangura nshaka kuvuga kuva mu gitangura gushika ubu tugeze ku imyaka 13 umva ubu twe twaka buraro nk'igihumbi abakiriya nabo hanyuma gitimana bazo kari runini mu bindi bihugu ngendera sisanga henzo service kuri urwo rugero aho usanga abantu bagira ico no kwita guhamagarana baza kwemeza wabo urabona mu biganiro babikorekana amazu yabo bayinjira muri BMBC abadiaspora baryohewe donc abarundi bariko baraza cyane kwevisa mu Burundi kandi kuva ku myaka myinshi kubera biviki kubera BMBC yazanye yaberetse ko ashaka kuronka service professionnel batibigwamo bakaronka n'abantu isosiyete y'inyamwuga ishobora kubafasha gushinga imigambi hanyuma mugabo haro ikushe y'aba diaspora usanga tutariko turaserva kandi tutariko turaserva ni ruhombo rw'igihugu bwa mbere hari aba diaspora bari mu bihugu bitarimo uburyo bwishi mugabo usanga afite uburyo bwo kubaka inzu hamwe bofashwa ugasanga ari amadolari bagumiza hariya kwera nk'ubu byo ko turakora twaguza ama parcelle mba tugura bijya bigati twubaka
tubyo kamata twaguze amahera usanga ari menshi nkuko namwe mushaka gura parcelle zimvye rero umuntu aje afise amahera make y'amadolari canke y'amarundi canke iki umwubakire kandi waguze itongo riguze deja amahera menshi ntibikunda rero nk'ubu turavye inkenero kugira bikunde ho kugwiki leta niduhe ibibanza vya iha abarundi ibibanza kubera abarundi baba diaspora ntibaha ibibanza gusa ngo cyagumiza ngaha tose projet y'ukuntu tamaze kubibwira bamwe mugabo uwundi aza kunyumva afise inguvu canke ijuri shika kure kurusha azazikoresha turabwiye bamwe mu badutwara ngaruti ariko bahaba diaspora natwe turi mu Burundi tutaragira muca mushikirwa direct niko nijyatunga ariko riza umva tege amahera gutuzana aravunja kagabanya kagira equilibre mu bya taux de change abakire bacu bazana mu Burundi rero twe turabona dufise abarundi benshi turiko turaserva bari diaspora kubera bazana amahera make namwe mukeneye kubera nkuje bukebuke mugabe igihugu gikeneye nko muri no krize y'amadevize benshi cyane nibaza ko twanahariwe turasanga twushaka kwinjiza hafi 20 millions de dollars par mois hamwe twoshaka kwaronkera produit ngaha mu Burundi 20 millions de dollars 20 millions de dollars par mois yaba ayigitoro gikenera n'est-ce pas rero turafite n'ukuntu twoba server twarabwiye abantu hamwe mu bwoto nemenga ko bafata umwanya munini rero abo bantu tumaze kuba server gitoro ikaboneka wowe ivyo ukwera ngamake bice bigora kuza biraboneka sivyo kubera ni ya equilibriza mu bya taux de change n'ibindi déplacement zikoroha sivyo rero birakenewe yuko leta dushigikira twege ba developer immobilier BMBC n'abandi babikoramo tugaserva ba diaspora bafite amahera agaciro ubumenga ntashamaze mugabo dushigana yosha kimara tugira nabo tubahe niba kwakira umuntu afite 500 dollars cyangwa turuwasa mu Burundi muri BMBC tushaka kwakira wa 200 dollars par mois none nk'ubu musubiza inyuma bangana ikibaje babitura kubera ico kibazo ni nka 80% je ndavye monde y'abantu twakira nka 80% bafise ubuje bwo guteza imbere igihugu twarize n'ukuntu amahera y'agaciro yabo yoshika amahoro mu gihugu hamwe tworonka iyo projet himenera hanyuma twarivuze burya iterambere ni kuri etape ubu turakeneye ibintu byo dufasha gukuvura iyo lakine au niveau des devises twege dukora muri immobilier umva sino kwigisha abandi bakora muri bindi bisata mugabo twe muri immobilier twarabonye amahera ari uwo maya ko twoshaka kubigera baze badushigikire tubigere hanyuma tuzoba twapanze muri iyo projet nyene ukuntu nyuma yo crise ivyo bintu bizokurikirana muri ivyo za immobilier nyene marakoze intambamyi aba barundi bari mu mahanga bagira canka amakenga bagira atuma bataza gukorera ibikorwa ino nkuko bavyifuza mwabonye ari okay bwa mbere hariho ibi byuko nk'ibi byo kwevesisa mu Burundi kandi mbaje kadoshiza cyane umva ntarumva ngo ba diaspora mu diaspora n'umuntu nk'abandi harakeneye gukora ibintu byunguka rero turi mu gihugu nacagiye kajya amafaranga aramuruhisha aramuruhisha cyane oya ajya amahera y'aba diaspora je nkurikije umva ni nk'umuganga wabo jewe Pandadu Kenza ndabatahura kurusha uko abandi mbere bose batahura ngaha mu Burundi vuze uko sino banihenze rero nibo amahera agora kuronka gusunza twebwe dukora ngaha mu Burundi peut-être nivyo twege naho twokora cyane ko nkabo mugabo bo hari bura nta muntu cyangwa muri Amerika akora akazi ngo arembase agende bwira intege amuhembo ya hariya ni ukora nk'umutima nibo rero banakeneye ko amahera byari inyungu rero hari icambere gituma bataza benshi kwemeza ngaha kubera igihugu kiriko kiriyubaka kitaragera ahantu ibyo bakora byose bibungukira nk'akarorero nko muri immobilier ivyo kora byo kubaka benshi bariko bakora iwabo kubera ukunda imiryango yabo no gukunda igihugu mugabo inzu ubaka mu Burundi nticayunguka cyane nk'iyo yubatse iburaya sirumvikana ico kenerwa ni giki nuko abajeje nka tourisme mu gihugu boyikomeza tukaruka ingenzi nyinshi cyane mu Burundi kujya ziboneka mu bindi bihugu za Kenya kuburyo inzu yubaka abayikota amahera baguha akabashira kuyiriha ko ngani turagera ahantu bubatse inzu amahera yo kwikota yo yiriha kirumvikana abantu bariko bakamazu kugira imiryango yabo ibemwe kwera bakunda igihugu bashaka kuzashikira iwabo ego nivyo mugabo ico maze kuraba naho ngahi wacu fatiye ku bindi bihugu byo mu karere biracadembutse gato kubaka inzu ariko numva ko byo biduga abajeje nka tourisme mu gihugu abajeje nk'ivyamabarabara abajeje ibindi bintu bituma abantu bisukira muri sante
abaje guteza imbere abagara abantu kujya abantu benshi bivuriza mu gihugu amashuri kugira abanyamahanga benshi bahige donc amadazi abantu nk'abayafata ari benshi bakora n'inguvu kugira ngo umuntu ashinze umutahe mu byo kubaka inzu mu Burundi aheze kubaka inzu kujya komene ibihugu bayifashe abayibamo ivyo bintu bituma abarundi bashinga imitahe mu Burundi ari benshi tugeze kuri urwo rugero ntibizo bari ba diaspora gusaba bubaka amazu mu Burundi hazo bageze nuko n'amasosiyete y'abashinwa y'abarabu y'abaturke y'abaki aza kubaka ama apartment mu Burundi kuko marshi hari ubu nk'aho tuko tubaka amazu abanga abarundi gusa en general hari yindi mikenyuro mwebwe muri BMBC muba mutekanya gukora mu ntumbero yo gutuma abarundi babahurumbira okay bwa mbere ubu tuko turagerageza dushoboye mu buryo butabona nawe turabana ngahazo ko ari bitutoroshe ariko nta hamwe vyera ngo de ubuco ariko turakora ubu ni ugukomeza societe yabo ama departement yacu atuma umuntu atwituye aronka ivyo ashaka byose akomere navuze ko turiko turagerageza kugwanya ikintu cyuko umuntu yita entrepreneur muri ibi kandi atanabishize nk'uburyo turiko turashaka uburyo kugira ngo umuntu atwituye twege ndibatsa ubundi ko ndakuvugisha tugiye dufise ubushobozi bwo guheraheza nk'inzu mu ndwi imwe kwera dufise abantu benshi bakorera bamwe baca inyuma n'indani abandi bari mu mahingo bakora ibintu azokoresha rero tuko turisuganya à l'interne kugira ngo abantu baduhurumbira bose bagume baronka ibintu badukeneyeko hanyuma ikindi kwigisha abakozi navyo nyene birimwe muri à l'interne hanyuma ibindi nukurondera nuko de boss citoyen dutange ikoli dutange interano mu gihugu iterambere ishoboke kuko nabwiye nti BMBC naho bogira amatrilioni igihugu byanditse n'ikibicana kidateye imbere muri rusangi nta muguzi atumwe utungana umwe mu Burundi afise ingufu zo giteza imbere ni conscience collective abarimyi barime bunguka leta barondere bashorera ibaronse uburyo bwo kwimbura natwe ama societe ukorera abarimyi bimbura abayindisere bakimbura bagatera imbere donc iterambere cyari ribe rusangi rero turigisha rero muri iyo domaine ibyo twita motivation kugira ngo abakiri bato bamenye aho twatanguriye bashoboye gufonda ikintu à partir de 100 000 kidashikira miliyaridi navyo birahambaye nico gituma jewe ama initiative yo gusubvention imigambi y'iterambere kugira inyaruke ngiza payeje jewe ndazishigikiye gusozera nakahe kajambo canke ubutumwa wumva utogenda udashikirije muri kino gikorwa uri urakorera ngaha mu gihugu canke akagohe wuvunira bagenzawe abakiriya bawe canke ico leta yo gufasha kugira ngo abarundi boroherwe mu kugira uburaro bwiza okay mu vy'uburaro nkoreramo bwa mbere je novuga yuko igikorwa ni ca secteur privé secteur privé hanyuma nakivuze kesho menga ntabindi fise mvuga mugabo ndabona hari ingorane je nk'umuntu abikoreramo ndabizi jewe ndabaza nuko turiko turubaka amazu abarundi benshi badashaka kugura kandi bakeneye kubera pouvoir d'achat bwa mbere ajeje kumobiliza amahera ya leta no gukora ibintu vyotuma aboneka yihuta kandi menshi babikore abarundi benshi bashoboye kuronka uburaro babugure amahera agira agaciro cyo ncambi ca kabiri nikijanye nuko uburaro budashaka guteza imbere na leta leta uburaro ni secteur privé ibe business leta idusubventione kujya yabigize ku mwavu tubake kino gihugu kigende neza hanyuma abarundi bakunda kwikengera ivyo wabo burya kiretse ibi by'uburyo n'izingwane dufise mubona ziri apparente nk'ibindi kuvy'ibisagara nituri nyuma y'abandi bose turikumwe habuze gusamahera abantu babiri bafungurira nk'amafaranga hanyuma bashoye kuri hamazu hanyuma ikindi novuga mu kurangiza turafise ibanga tumazemo tereza niko kwazanye ibintu byo kudevelopa ibintu bita immobilier na secteur privé mu gihugu turumvise ibitari bike uruhara rwa BMBC group mu iterambere ry'igihugu mu kugwiza inyubako n'uburaro turumvise ko bubakira abarundi bari ngaha mu gihugu eka n'abarundi babituye bari mu mahanga turumvise ibitari bike bikoresho ko byinshi ari bo bavyikorera mbere n'ibindi bibazo umuntu yarafise yagira bironkera inyishu
ntitworangiza rero tutabashimiye mwe mwese mwariko muradufasha kugira kino kiganiro kigende neza, ariko dushimire cyane umutumire wacu umuyobozi mukuru wa BMBC Group David Ntamakuriro kubona yaje kuduha uno muco ku bibazo twari dufise. Turabakengurukiye kubona mwaduhaye kano kanya mukaza tukababaza bino bibazo. Nako turabakengurukiye cyane, turakengurukiye Radio Television Nationale du Burundi hamwe namwe bwe mwari kumwe natwe muri kino kiganiro. Murakoze. Tubashimire kuba mwadukurikiye, mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro bica kuri televiziyo y'igihugu. Mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahage, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 40. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.